Rukundo News TV Burundi ndabaramukije cyane muraho murameze neza je ndameze neza ndashimana nizere ko namwe mumeze neza nko namana bibifurije hama uno musi ahantu turi ni tariki 3 z'ukwezi kwa kabiri turi mu Kamenge ahantu iwawe n'abasigaye twagiye muri film yitwa Burden of Memory murayumva ni film ikaze kandi imeze neza tukaba twagiye gufata amakuru twagiye kuganira n'abantu bakinyo film kugira ngo tuganire tumenye ni film ivuga iki ni film imeze gute ni film izanye iki ku barundi no ku barundi kazi nizere yuko namwe mufise amatsiko yo kubibona abantu muri bamwe mu bakinye filme turi kumwe ngaha muramubona uyu yari umutariyano mbe n'umutariyano n'umuki umukoroni mwamubonye n'umukoroni n'uduhagararanye ngaho abantu mushaka kuraba iyo filme baraza kubabwira ahantu mushobora kuja kuyisanga ndakuramukije cyane amahoro cyane urameze ini metre kubera corona ndibaza urabizi urakoze cyane wowe bibagiye agafukamo oya je nfise agafukamunwa nguyu inyuma yanje agafukamo niyo kuva X-ray usigaye ufise bodyguard ya yego ni bisanzwe cyane ubundi nkunze kubona ku basitari mugendana aba bodyguard bavyagenze gute mwitwazi kimwitinyi ki kugira ngo mugende aba bodyguard mu gihe turi mu gikogwa bisaba ko umuntu aba ufise security kuko sikira muntu wese bisaba ko aguma kubona agukora ko no rawe muduga wanje sharaba rawe muduga wanje nuko nundi ngo birazimvye kugira ngo ubone umustar utarisha namwe murabanyamahirwe cyane kumona X-ray mutarisha reka ndagusabe ndakuvuze nka X-ray ariko idondora abantu bariko radukurikirana kuri Rukundo News TV bamenye umuntu duhagaranye nga mu mazina yiswe n'abavyeyi ni yiswe n'abavyeyi okay mazina nizwe n'abavyeyi nitwa Bampenda Ide ama kenshi banzi nka X-ray bomb ngaba ndumuhinyanyuzi ngaba ndumukinyi ngaba no kuririmba je ndaririmba vraiment kandi je ndaririmba cyane gusumba na B-Face urakazi sana ciciriza ko no mbo ije kuri YouTube urondere X-ray bomb ego igirariya yamaze kuvuga nta kibazo murabona aba bouncer ni hatari baba bajeje security baba bariko baradukorera ibintu neza hama abantu twamubonye mu bantu bakinye akaba yakinye ari umukoroni X-ray kubera iki filme mwayise Burden of Memory X-ray iyi filme niki nihe inspiration byavuye kuki kugira ngo mukine filme imeze nkuko mbo iyi filme yitwa ngo The Burden of Memory ego mbo nukuvuga si filme ngo niko yitwa gusa niko projet yitwa ego projet yitwa The Burden of Memory noneho filme yitwa mbo no turatorizina rya filme nkuko mwabibona no munsi twatugira lancement cange ugushira ku mugaragaro ivyumviro bike twamaze kugira rero izo video zitanu zivuga kuvyerekeye kahise ko muri Afrika kuko saha nyene tuko turabikora uno munsi no muri Tanzania washize ku mugaragaro ego nukuvuga rero uno munsi tugira lancement ino nariya muri Tanzania bagira lancement ego kugira ngo mwimvire gukina filme imeze nkuko byatewe niki byavuye ko mbona ivyavuye kuri twebwe gusa byavuye cyane ari nyene mu Budage bariyumvire gushira ku mugaragaro uvuga ati mbega ko tubatumva ngo abadagi ngo bakoze ibintu byinshi cyane muri Afrika eka tubwire rero turabe ko byo bari ivyo nukuvuga rero bace bagira umugambi kugira bashire ku mugaragaro ivyo vyumviro vyabo bafise bagaca babicisha muri Tanzania bagaca bavuga ati tugire partage no mu Burundi niko byagenze kuko tuzoguma tubandanya dukora filme ngerageje kuraba yarimo abantu bo muri JFS mu mugwa JFS beshi yoba abo bantu barishe JFS mwebwe bakaba bo balokrite gusa kugira ngo muze kubafasha cyangwa oya saba JFS gusa mbona imigwi yose ndibaza twaragize na casting twamagaze imigwi yose yo mu Burundi ariyo JFS ariyo Alcal ariyo cyane byagaze kuri Shubuja abakinyi bo muri Shubuja JFS n'abandi benshi nkuko amavideo ari atanu nuko sukuvuga ngo ni groupe yo GFS ngesho buja no bivana na casting kila muntu wese afise role aza gukinamo ugerageje kuraba nihe minduka iyi filme ni nakaye kamaro abarundi bagenzi banyu bazoyiraba nike kintu izotumarira twebwe tugomba tugende kuyiraba mwashize ku mugaragaro nibaze ko mushobora kuba muzosohora amasedego muzosohora amasede bo amasede tuzasohora ariko ntaragera ico ni cyambere ikindi naco nk'akamaro gafiti ugwaruka par exemple nka wewe birabingene wambaye irabe ico ni kuvuga rero aha dushaka turabe ko ya mico yacu ya kera ko izo bigaruka kujya nyene ni kuvuga rero no musi nambaye nk'umukoroni ariko naje ndashaka kuvuga ati ngomba tube nk'abantu ba kera nyene
nkuko abantu bakera barabambara. X-ray abantu bakera bagenda bari gusa ibintu byo kwambara byazanywe n'abazungu. Nima muri ko murazana ubukoroni bukaba bwazanywe n'abazungu akaba ibyo muri ko murakina n'ibintu byo kwambara byazanywe n'abazungu. No kuvuga ngo mwifuza yuko ibyo kwambara tubikuraho tugasubira kugenda turi gusa. Sinavuze ngo kwambara ngo ni cyaha. Uvuze ngo dusubire muri bimwe bya Ngo kuvuga umukobwa yambare nk'umukobwa, umuhungu ambare nk'umuhungu. Kuko nta mukobwa kera ngo yahora yambara nk'umuhungu nibibaho. Oya. X-ray tukuzi nk'umuproducteur wabari we wakoze iyi filme cyangwa nawe wakinye mu bandi ha muratanga ama image baragenda barayakora. Bo Jesse nayikozemwo kweri. Ezo bandi ko ndabesha. Gusa je narakinye nkuko mwambonye haje. Ego. Abantu bakinye muri iyi filme barahembwa. Guhembwa gusa. Si guhembwa vraiment kuko mvuze ati guhembwa mu Burundi turaronka kampuni yofata umuntu ku mugongo ngo iki guhemba. Oya. Ni kwitanga nyene tuguma twitanga gushikana ubu. Nukuvuga mwakoze igikorwa cy'Imana izo. Ego Burundi se Imana gusa kuko abantu no batangura guhemba avuga ati ngo igihugu cyacu kwanza kice kitu supportinga vuga ati mwebwe mukakore ishusho nziza mu gihugu ni mutora nk'akantu nyine amazi. Umuntu mu producteur ugerageje kuraba uburyo ifilime ikozwemo abantu bayihinyanyuye n'ibiki ibintu byinshi ubona hari itandukaniro izoza ifise itandukaniye ko n'izindi filime wari usanzwe ubona mu Burundi zazisanzwe zikina. Shambo mu Burundi hari amasinema meza sinovuga me ari utundi dusinema nyene ubona nka theatre umengo si theatre urabona izo theatre twakoze izo ni ziza rero iyi filme yacu ifise itandukaniro cyane umunsi tuzoyikina izo za mu za mbere nuko novuga ego X-ray reka dushimire ku mwanya wawe nawe urakoze cyane sawa nawe hanyuma uzazuribuka kugenda wambaye agafukamunwa namukubwiye n'uyu X-ray yajya agafukamunwa mu gifaransa ni sinzi mani bazi ugafukamunwa urakoze cyane turagushima ego ama ico no babwira gusa abakunzi ba Burundi TV News mugire subscribe hama Rukundo News TV bagene no kuri channel yawe umuntu akeneye gukurikirana X-ray babwire bagenda hano bakurikirana ibikorwa basi umviriza bakunzi ba Rukundo TV News okay mugire subscribe n'abakunzi ba Ishubuja Media bagire subscribe mukuraba amasinema meza cyane ego urakoze cyane sawa turacari muri lancement ya film hajya ni lancement yari lancement yari lancement turacari muri lancement ya film rero film The Burden of Memory no twagiye unundi muntu twashoboye kubona mu bantu bashoboye gukina muri film ndakora mugize cyane n'amahoro sasa rero uyu mungu n'umukomedi ndabibatuye basha nimuze gutangazwa n'ibinagira n'umukomedi nyene niko yimere nanje ndamutuzuko urakomeye ego ndaho uraba nk'umuntu asha tangia asubuhi tunatumika tuko mkazi restaurant zarizuga nizarizuga gusa twari busy gusa nakazi nyine amakara mwari mufite yarahari reka ndagusabe mbere yuko dutangura widondorano ariko radukurikirana kuri Rukundo News okay hama nkaba nitwa Parfait kuzina bakunda kunyita Ngege ego Ngege kuri ko bakunda kukita Ngege so iryo zina ryavuye kuri filme twariko turakina yari muri 2015 hama tugenda ahantu urumva yari scene ndiko ndakina so bamaze kuntuma bambaza ingege irahari urumva cengenda kwishura contraire y'ingege so izina ceriva ngaho onya nyene Ngege ya kawaida izina Ngege ni ifi ingege ni ifi so ego cyane karibu cyane kuri Rukundo News ego Rukundo uyu numwe mu bantu twashoboye kubona bakinye muri filme The Burden of Memory Ngege umuntu yanditse ijya filme kwanze ninde namateka yo mu Burundi ariko nibaze ko ari umuntu yicaye arandika bijya vyiyumviro arabibazanira muri abikina ashobora kuba wowe cyangwa undi muntu bari wowe no ijya filme so hamwe urumva ijya filme ni collaboration y'abarundi n'abatanzania so hariho ama image hariho intuzenya hariho script y'abatanzania n'abarundi urumva hariho zimwe twagiye tukina script y'abarundi y'abatanzania natwe tukabaha y'abarundi bagakina ego okay birumvikana cyane ama muri filme yanyu niye message mwagombye guhereza abanyagihugu abantu mugomba kwishira ku mugaragaro bakayira ego twagomba hanini inya tukina ibintu by'umuza w'abakoroni n'impanuro nyene abarundi bakwiye kuge ibintu wakinye jewe nabonye wakinye ibintu ngo ukunda umuziki bashizemo umuziki w'abakera ucuvuga ko usigaye ko wikundira za Black Genies za Diamond Platnumz nivyo nabonye kiriya nico rero nshaka ko uvuga ko cyane so ijya scene
je bayimpaye ko nyine urabona ko je nari nsanzwe mfotora je gusa narabikurikirana mu byabo je sinarimo gusa je akazi nari nahawe kariko gufotora mugabo ngene bayimpaye bayinzaniye kujya nyene ce ndayikina njyane muri repetition barabonye yuko ndayishoboye no mu ntuzenya muri bijya twagenda gukina ijya mimenyerezo yo kugira intuze yo kuri teha warabonye ingene yani umeona gisi nivyo igiza yeah. Kimwe gusa je nakinye ndi umwana nyina adashoboka ntazi imico y'abarundi ego nivyo wabonye haje ngege iyo ugerageje kuraba imico y'abarundi ugaruka kwa kino gihe twoba tuyikurikireza nkuko byari bikwiriye twoba tuyigenda nkuko byari oya ntituyikurikiza vraiment nuko gwiki nuko nyene twohindura nico cokogwa ugerageje kuraba nubwo tutayikurikiza ariko turabaye kandi dufise uburyo tubaye hari ico bitwaye tugumye ukuntu ntitwigirirwe turaja kuri ya mico y'abakera mwirirwa muravuga je mbona twigumiye uko nta nowe yanasokweri je mbona ari fresh urakoze cyane kandi ndagushimira ku mwanya wawe ego turashari muri lancement ya filme The Burden of Memory ego niko filme yitwa niho twagiye ahantu bagerageje kutwerekera aho bakoreye amasinema amashusho n'ibindi bitandukanye turi kumwe n'umutama muramubona muramuzi n'umuntu w'intwari muri filme Ndundi muramuzi mu bikorwa byinshi muri filme Indoto ni filme nyinshi mwamaze kumubonako ndabizi ko n'abantu benshi mwari mumenyetoye kuri Rukundo TV nizere ko uno musi muraza kunezererwa kumubona ndabaramukije cyane mwiriwe neza ego murakomeye nukuri turashima turaho ego turabakiriye cyane kuri Rukundo News murakoze cyane ego twagiye muri lancement ya filme yanyu twashaka tugire akabazo kamwe cyangwa tubazo tubiri tubabaza kuko niwe muntu nabonye ugumugaruka mu ma image menshi haba no ku ma publicité mu ma image menshi niwe nabonye nguma numvamo cyane ndagira ngo mutubwire inspiration ya filme yavuye he kuko twubise yuko abo twagireje kuganira ngo filme mwoba mwayihawe n'abadagi muhama mukayikina byo bariko byagenze cyane bo ego bwa mbere ni ariho shiramwe gitwa Institute Goethe iryo shiramwe niryo rikurikirana ibikorwa na cyane mu bindi bihugu byose ariko mu Burundi ntibyari bwabe rero abadagi bamaze kubona yuko no mu Burundi bukenewe twaragiriwe amahirwe yo kugira ngo dukorane nabo na cyane biciye muri Tanzania baca bavuga ati reka dukorane kugira ngo iki gikorwa gitere gije imbere ego rero twebwe namba tuguma tugaruka cyane ubwa mbere ndi manager wacu ubwa kabiri ndi mu director ubwa gatatu ndi umwanditsi wavyo umva ubwa kane ndi umukinyi umva yuko ibintu byinshi nagumye ndabikurikirana cyane narabikoreyemwo gose kuko ndabizi cyane ego filme nimwe mwamwara yanditse babahaye ishiyumviro gusa ati turakeneye amateka yo mu Burundi hama mukora script murayandika canke byavuye hari yabikuyemwe mu babukine bo twebwe bwa mbere nambe baraduhaye sujet ivyo bashaka tumaze kuronka sujet ico twakoze twace tuja kuri terrain kuko ni ikintu kigoye su gupfa kukura mu mutwe wa nguranditse byabaye ngombwa yuko tukifatanya n'abandi kuko sigikorwa kandi cy'umuntu umwe twaciye tuvuga duti dufate abantu abasineaste bakeneye bashobora kubona ko bakora iki gikorwa kugira ngo tugikore tuca twiha ati dukorere kuri kubiye ubwa mbere na mbere hari abantu bize histoire y'igihugu iyo ni point ya mbere aba kabiri n'abantu bakoze babibonye aba gatatu nabariko bararondera iyo nkuru umva rero ko ari batatu twaciye ba mbere twagiye muri za kaminuza turarondera izo nkuru bwa kabiri turaduga ruguru aho umwami yaba ibigabiro by'umwami hose n'ababonye iyo nkuru rero tumaze kuronka ivyo byose histoire kuko murazi ko muri film bwanza yariyo histoire tumaze kuronka histoire script twace dutegera rero script tuca tutegura n'abakinyi kugira ngo kuko mbere na twaragize n'ihamagogo ry'abakinyi baraje twarabakiriye turabatesta turaraba ko ari abacinéaste ama kandi mwabonye yuko no muri théâtre ivyo baberekanye ko bashoboye nuko rero vyagenze umva si inkuru twakuye muri abo badagi bo baduhaye sije gusa ubwa mbere na mbere ni sije imbere y'abakoroni n'umuzi w'abakoroni n'inyuma y'abakoroni umva rero ni point zitatu twafatiye ko tuca dukuramwo izo filme zitanu
ko atari uburundi bwaba bwarasabye cyangwa abarundi baba barasabye cyangwa ubwanyu muba mwaricaye ngo mwiyumvire kugira ngo filime muyikine abo badagi kugira ngo babasabe gukina iyo sije mwoba mwumva intumbero yabo nyamukuru yaratumye basaba gukina ivyo bintu yo bayari nyabaki intumbero iriho ubwa mbere na mbere baravuga yuko imbere y'abakoroni imbere y'abazungu mwari mubayeho gute twerekanye yuko mico n'akaranga byari bimeze neza abarundi barahanahana abageni abarundi bari babayeho mu buryo bwiza mu butandukane bwabo nta vy'amoko nta vy'amadini bose basenga imana imwe ariyo kiranga bakubaha n'umwami rero muri ico gihe nta ngorane zari zihari ariko rero mu nyuma abazungu baje harabaye intambara zikomeye abazungu baratuzaniye amadini batuzaniye hariho ibintu byinshi batuzaniye byo kugira ngo abarundi babone iyo bariko baraja si byose byabaye byiza ariko kuko mu nyuma n'imico n'akaranga by'uburundi byaratitutse cyane turabona ko n'ikirundi bifuje yuko bagifuta mbere dukoresha indimi ziwabo kandi urabona gushika n'uno munsi aho baciye biraboneka ugasanga umuntu ariko aravuga ikirundi acishijemo agafaransa numva ivyo byose ni ingaruka byabaye na cyane cyane amoko mu Burundi ni hari ibintu by'imiryango no musi hari amoko abantu babasiguriye neza yuko amoko mu Burundi kwitwa umuhutu cyangwa umututsi umva bivana n'ubushobozi ufise kuko umuhutu yabari umuntu akorera abandi n'ibindi ariko urabona gushika no munsi abazungu bamaze kuza baca bavuga ati ayo niyo moko rero dukorerako umva rero ibintu byinshi izi njyane mubona gushika no munsi umuzungu arabifise mu ruhara cyane ego Mzee murabizi ko filime mukina zifasha abantu benshi tube turaretse iyi mwakinye filime mukina murabizi yo mwazikinye ko hari abantu benshi barababwira ati mwarigishije mwatanze impanuro nziza twarazakiriye tuzagenze neza iyi filime mugomba mushire ku mugaragaro nk'abarundi tugiye kuyiraba mubona ari kihe kintu ugiye kudufasha nihe message mwashatse gutanga ku buryo umuntu yoyiraba avuga ngo nakuyemo ikintu iki nico kintu nasigaranye message irakomeye cyane kuko niyo kwerekana ubwa mbere jewe byarambabaje ngiye ndiko ndagira ikiganda nshitse ikiganda nasanze najya amasezerano y'ikiganda yanditse mu gifaransa n'ikintu kibabaje cyane kuko bari kuyandika data namba hari abantu babadagi bazoza cyangwa abakoroni bazoza kuraba amasezerano yabaye hagati y'umwami n'abo badagi bari kuyandika mu gifaransa bagasubirana n'abarundi bakamenya ivyo umwami yemeye canke sivyo yemeye nivyo bamutamitse kwemera abisinye umva rero mugenda bisanze biri mu gifaransa birababaje harura rero utwaye umwana kumwigisha kahise ku Burundi tugaca dusanga nivyo umwami yategetswe gukora canke zana masoro zana magi vyanditse mu gifaransa usigura yuko bizoba bifise umuco we tuzoka turigisha abana ibiki umva rero mu bintu tuko turashaka ko bihinduka muri izi nkino nuko imico n'akaranga by'u Burundi byo kubahirizwa bwa mbere bigasubira tugasubira muri ya mico n'akaranga vya kera mbere kugira ngo dufate n'ikicyumviro cyose turashimiye nyakubawa umuhisi mukuru w'igihugu yaguma avuga ati burya nyabuna ni mugarukira imico n'akaranga by'u Burundi cyo ni cyambere ubwa kabiri abarundi babeho mu bitandukanye ibintu by'amoko nivyo byazanye izi ngorane zose ibintu by'amoko mu bihagarike kuko naho bizobashikana abantu bakorere mu miryango na nico gituma uno munsi ubona abantu ya miryango abahanza abajija abashubi n'abandi biriko biravuka abantu ugize shira hamwe giyo miryango aho nyene riremererwa kuko bashaka kugira ico kintu gikomere mu Burundi naco gituma rero tugiye kugikina muri filme abantu bakabona yuko gikenewe bakabona yuko ya mico n'akaranga vyatitutse uno munsi bizogira akamaro cyane nagwa karorero muri ibi bihugu duhana imbibe muri Tanzania usanga bakoresha igiswahili cyane mu Rwanda usanga ikinyarwanda gikora cyane ariko muri iki gihugu cyacu turababazwa cyane kubona inama shikiranganje bigira bige amategeko y'abene gihugu ari mu gifaransa bivuga ko twikukiye inama shinga amateka twatoye amategeko biga ari mu gifaransa usanga ni inama bazikora mu gifaransa byose ni mu gifaransa amategeko afunga umuntu ari mu gifaransa
kandi bagira bafunga umwene gihugu yagize amakosa, umwigisha y'amakosa yakoze nayaye. Umva rero ibi byose tuko turaraba ya mico n'akaranga vy'u Burundi vyatitsutse biciye muri izo nzira, nivyo rero mu bintu tugira dukine nka twebwe tugira twigisha abarundi babategetsi bacu bikebwe, kuko ndiramushikiriye mbwiye umwe arashobora kwibagira, ariko ndabicishije muri filme azobibona, ayibona uno munsi ntavyiteko, nejo abibone ntavyiteho, ubwira gatatu kane azokuramo ikintu kandi bizomufasha nawe nyene kugira ngo bigarukire akaranga ko Burundi. Mzee, murabizi ko hano hanze y'igihugu hari amafilme abandi bahora bakina agaragaza akahise k'ibihugu vyabo akagira kure akadushikira tukayabona. Ni ikihe kintu namwe muri ko murakora kugira ngo iyi filme yacu ishobore, kuko si abarundi bari ngaha gusa, no mu mahanga bariyo bakeneye kubibona benshi, muri ko mukora iki kugira ngo iyi filme zibe international, izishike kure, izishikirwe n'abantu benshi bashobore kuyibona? Bo filme kuba international ni cambere, ni histoire bwa mbere, cambere icya kabiri gukoresha bya bintu by'ibanga. Nabonye ko ngatwacishijemo mu bintu babijya bita subtitrage cyangwa umva twakoresheje na soundtrack, twakoresheje inanga n'ikembe wazumvise, biri mu bintu mbere n'ingoma muri show tuzobishiramwo kugira ngo wa muntu ari hanze amenye imico y'abarundi ya kera. Cyo ni cyambere kugira ikintu kibe international. Ubwa kabiri kuba wa muntu uri kwa kundi nyene wa kera utamba, kuko nkinye ndumwami ukakiviva ukaba umeze kumwe wa muntu yabari mbere mu byo badukose bavya bati murabe mu byo muzokina mwimweshe kwa kundi nyene, mutereke wa mushatsi nyene. Nzokwemera nawe mfise ubuhanza, nzokwemera ndawushire ko wa mushatsi umere gushikaho werekana yuko koko ari ya mico n'akaranga by'u Burundi vya kera. Umva rero zirashobora kuba international kuko bwa mbere na mbere zifashwe mu mugongo. Ubwa kabiri ibikoresho dukoresha nibyo bituma ikintu kigira inguvu, yaba mu ijwi canke mu masanamu. Umva rero ibyo byose tumaze kubyegeranya ikintu kizoba rurangiranwa mu makungu. Yego tujya musozero y'ikiganiro cyacu, mwatubwiye yuko mwagerageje kwigisha no ku mico, ko twogarukana imico y'abakera, uko abakera bari babayeho. Mwifuza ko dusubira kwambara nk'uko abakera bari bambaye, tugasubira kubaho muri buriya buzima abakera bari babayeho, cyangwa n'ikihe kintu mu mico cyane cyane ku ndero y'ugwaruka kubu ubona twohindura cya kera twabuze uyu munsi twaba twarataka? Umva nitwifuza ko abantu basubira kwa kundi kwa kera ngo bambare kwa kundi, oya, ahubwo ya mico n'akaranga bwa mbere na mbere n'indero, ya ndero yo kuziko turiko turavuga. Basokuru na basokuruza wasanga yaba umuhungu yahanurirwa kuziko, umukobwa kwa kundi nyene yarahanurwa n'abavyeyi n'umuryango bakicara bakamuhanura. Rero nivyo turiko turakorerako, na cane cane nisiza nyambaro tuvuga ngo zigaruke, ahubwo tugarukire mu mutwe, dukuremo bya vyiyumviro vyo kwambara ugasanga umuntu agenda ahenye. Ni kumenya yuko mu byo byose ukora wubahe, na cane cane kwa kubahana mu butandukane. Umva rero muri iki gihe uri kuraraba imico tuko turavuga ni kwa kutubahana kuhari n'ibindi, ata muntu amenya mukuru canke mutoyi. Ariko rero tugiye muri ya mico n'akaranga uzovuga ati uyu aransumbye imyaka, yaramboneye izuba, reka ndamwubahe nanje anyubahe yuko ndi mwene wabo canke ni mutoyi wiwe. Umva nivyo rero dukeneye gushika n'uno munsi. Iyi filime umuntu aba yayikeneye usanga hehe? Abantu nk'ubu babona kino kigano bagakenera kuja kuyiraba, bo yibona hehe, bo isanga hehe, bazoyironka gute? Bo izi urabona ko si twakinye nka kujya kwa théâtre. Nabonye ko ari court métrage, si filime yuzuye. Si filime, ni court métrage butanu, ariko burashobora kubandanya bukazoba bwinshi bivanye n'uburyo. Rero ni turagira kuzisora kuko aha twagize
kubwerekana kugira abantu bagira ico baduterereye ejo nitwagenda gutangura gukora filme ntihagiremwe amakosa aba umva rero n'ubuhinga bushasha twakoze mu gihe tugira dutangure gukora filme tubanza kubikina ya majambo nyene na kwa kubaho nyene kwa kundi tubikine hanyuma ejo hirya ejo dusore filme itagira mutunenge nukuvuga ngo ntirasohoka nukuva n'ababona ikiganiro bakomeze bategereze filme ya nyayo izosohoka pano dukuru metrage filme nyayo izosohoka vuba bayirindire kuko vya mbere turahejeje impanuro badutekereye twazumvise turindiriye rero ko vuba kugira ngo igikorwa gitangure ca filme ego reka tugushimire cyane murakoze cyane ni cyiza murashobora kugenda kuri YouTube mugakurikirana amafilme y'iwabo abantu mutarayabona muraja kuri Homewood ego ni Homewood TV mukaraba amafilme hariko amafilme meza abantu mukunda filme ndundi mukaja kuri Facebook yiwe yitwa Ciza Joseph kuri Facebook yiwe Instagram murashobora kumuronka ari hose murashobora kumuronka no kuri Twitter ari hose mwavyibuse ko mushobora kumuronka tubashimire umwanya wanyu mwafashe mukaraba kino kiganiro mugiraho mubahe Imana ibahe umugisha ciao mwarahezagiwe